Pyramid TV, we are on time. Yes guys, yes, abakunzi bakunda iterambere ry'umuziki ndundi, abakunzi bakunda iterambere ry'umuziki wa 2-5-7 turabaramukije aho murereye hose, abari ndani mu gihugu n'abari hanze n'abadiaspora bose turabaramukije. Ino ni Pyramid TV 2-5-7, Pyramid yanyu yama ibashikiriza ama exclusive, ama best ariko ara trendinga muri no mwanya nyene. Ni kuri Pyramid TV twagomba tubashikirize exclusive iyejeje trendinga muri no mwanya. Gumana natwe banza ugire subscribe, utumanuka udusigire na like yawe, hama tubashikirize ino best exclusive yo muri no mwanya nyene. Ni munyarwanda kazi, ni muririmbyi kazi ahejeje gushika hano mu gihugu cacu. Nawe se uwundi ni Ariel Wayz. Kuri kubafana b'umuziki ndundi n'abafana muziki nyarwanda baramumenyereye. N'umuhanzi kazi asanzwe aririmba neza cyane, n'umuhanzi kazi asanzwe abishoboye neza gose. Rero kuri ivyo Ariel Wayz yashoboye gushika no mu Burundi uno munsi itariki 26 z'ukwezi kw'icumi niyo yashoboye gushika ku kibuga c'indege ca Melchior Ndadaye. Kumana nanje rero nkuko nyene mubibona ku mashusho, nkuko nyene mubibona ku image, yashoboye kwakirwa neza n'abamenyesha makuru b'Abarundi, yashoboye kwakirwa neza n'abafana biwe hano mu Burundi. Ni ibintu bimeze neza, ni ibintu bisa bien sana. Kumana nanje rero nkuko nyene nashoboye kubaronderera ayo image make cyane, bandanya mukurikirana, bandanya muvyirabira. Turindire ico giteramo ciwe kizoba itariki 29 z'ukwezi kw'icumi kuri Jardin du Peuple. Abafana, abakunzi bakunda umuziki ndundi, abakunzi bakunda umuziki nyarwanda, tuzomushigikire, arashoboye cyane. Ni Ariel Wayz ari mu Burundi, agiye gukora concert y'amateka izoba ihurijwemo abaririmbyi batari bake kandi bakomeye cyane. Gira like, subscribe na comment yawe turayikeneye aho hepfo, hama ugira icyo uvuze nawe ni muri umufana ukunda umuziki nyarwanda n'umuziki ndundi.